Ndasubiye kubaha ikaze mwese muriko muradukurikirana umwanya w'amakuru Kirundi twabategure kuri uno munsi wa mbere tubigerekerezo rya 20 ukwezi kwa 0 umwaka wa 2020 amakuru twabategurira yo tuhere nkuru ziyagize. Urubanza rw'abagandaguye umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye ngo ruriko rurangwamwo ihonyangwa ry'amategeko n'amasezerano yarusha. Ivyo bikaba biri mu iketo wahoze ari umukuru w'igihugu Petero Buyoya aherutse kurungikira Yoweri Kaguta Museveni arongoye igihugu ca Uganda. Umugana wo kuvunja mu gisagara ca Bujumbura usa n'uriko urabangamigwa ku munsi umukenyezi umuvunja yazwi ku izina rya Mariam yaragandaguwe ku munsi wa gatandatu muri zone ya Buyenzi. Umuvunjayi akaba agize uwa gatatu yishwe mu kiringo c'amezi abiri. Ujana gateka kazina muntu arishira hamwe Rukristo akate Burundi rimenyesha kwiyonyangwa ry'agateka k'abafungwa umwe atandukanye mu gihugu rikibandanya. Muraza gukurikira murano makuru biri mu cegeranyo c'iryo shira hamwe cyo mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2019. Reka ndabisuye ndabifuriza ikaze mukanya ni Donito. Nayemeje kubibabwira Petero Buyoya yaheruka kwandikira umuhuza mu biganiro hagati y'abarundi Yoweri Kaguta Museveni yiyamiriza urubanza rw'igandagurwa rya Melchior Ndadaye yavuga ko rucibwa mu kinyegero. Muri iryo kete yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi yerekana ibyo yita amakosa arangwa muri urwo rubanza. Kuri we rero ngo imvo z'urwo rubanza nta zindi atari iza politike no gucanishamwo abarundi mu gihe himirije amatora mu mwaka wa 2020. Idonido biri muri iryo kete na mugenzi wacu Frank Kazi. Muri iryo kete uwo yahoze ari umukuru w'igihugu atangura asigura amakosa aranga urwo rubanza. Ku bwa Petero Buyoya ngo n'urubanza rufise intumbero ya politike. Ati urupfu rwa Melchior Ndadaye ruriko rukoreshwa mu guhimiriza abantu bikitse inyuma ya politike n'ubwoko mu gihe himirije amatora. Iryo kete ribandanya rivuga ko urwo rubanza ruhonyanga amasezerano yarusha, avuga ko ubwicanyi bwose bujanye na kahise ku Burundi butegerezwa kujanwa imbere y'umugwi w'igihugu ujeje kuvugana ukuri no kunywanisha abarundi. Ikindi nuko urwo rubanza rutubahiriza ko icaha carengeje igihe cyo gukurikiranwa, kuko imita yo kurengutsa abakekwa ko bafise uruhara mu rufu rw'umuhisi Ndadaye yasohoye haheze imyaka 25 agandaguwe. Irindi kosa rikomeye no kubuza abakurikiranwa uburenganzira bwo kuburanirwa. Iryo kete rivuga ko abashingwa manza babakurikiranwa batigeze baronswa dosiye z'ibirego. Petero Buyoya ati ivyo bijanye no kwima abo bashingwa manza uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu. Uwo yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi yongera yerekana ko banki uburenganzira bwo kunguruza urubanza. Ati utanguriye kudasubiramo gusoma urubanza inyuma yaho hahinduriwe abacamanza, hanyuma mu kutubahiriza ikiringo cyo kunguruza bivuye ku rubanza rwasohoye rutevye. Iryo kete ribandanya ryerekana inzitizi zo gushaka guhisha abakurikiranwa amadosiye n'ingene urubanza ruriko ruragenda no mu gushaka kurengutsa ubwabo abantu batabifitiye ubushobozi. Aho Petero Buyoya yandika ko urwo rubanza ruhonyanga ico bita mu gifaransa defo gitegekanijwe mu gitabo mpanavyaha mu Burundi. Ico bita defo naco kikaba giha uburenganzira ababuranisha bataraho urubanza ruwera guserukirwa n'abababuranira. Ati kandi mu gutegekanya iyo defo vyitirirwa yuko atawuciriga urubanza adahari canke ataserukiwe bita mu gifaransa condamnation par contumace. Ariko Petero Buyoya agatinya ko abakurikiranwa bazohava bacigwa ibihano bikomeye kandi batazi n'igituma bakurikiranwa. Izo mvo zose zikaba arizo zatumye Petero Buyoya asubira kwandikira umuhuza mu biganiro vy'abarundi asaba ko abarundi n'amakungu bamubera ivyabona ku karengane we n'abandi bakurikiranwa kuri iyo dosiye barimwo. Frank Kaze tumukengurukire. Umukenyezi yitwa Mariam Nikiza batazira nyota yakora umwuga wo kuvunja amafaranga yaragandaguwe mu mpera z'indwi yaraye irangiye. Byabereye muri zone ya Buyenzi komine Ntahangwa ni mu gisagara ca Bujumbura. Umukenyezi abaye muvunja yagira gatatu agandaguwe mu kiringo c'indwi zitanu. Abakora uwo mwuga muri kino gihe bakaba abatorohewe kuko tujya tubibwira mugenzi wacu Thierry Bigirindavye. Mariam Nikiza bakunda kwita nyota yarasanzwe avunja amafaranga akongera agafasha abahanahana amafaranga bakoresheje uburyo bwa M-Pesa. Yabikorera muri komine ya Ntahangwa muri zone ya Buyenzi kwibarabara rya 13 numero 10.
ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya 18 igihe cy'isaha 3 z'ijoro atashe ku rugo rwiwe muri zone ya Buyenzi ibarabara rya 1444 ashitse ku irembo yasanze abicanyi bamutegereye baca baramurasa mu mutwe bagenda batwaye n'amafaranga yose yari afise mu isakoshi. Ababanyi biwe baciye bamwirukangana kwa muganga ariko ntibashoboye kurokora ubuzima bwiwe kubera yaciye acikana. Maria Magizo wa gatatu agandaguwe mu bakuru umwuga wo kuvunja amafaranga mu kiringo kitarengeje amayinga 5. Uwa mbere yahitanywe n'ubwo bwicanyi buriko bukorerwa abavunjayi n'uwitwa Onezime Ntiranyibagira yagandaguwe ku igenekerezo rya 10 Kigara mu mwaka uheze. Yitavye abantu yibaza ko ari abakiriya baca baramunyuruza asubira gutogwa ari kiziga muri zone ya Buterere mu gisagara ca Bujumbura. Uwagandaguwe ubugira kabiri n'uwitwa Jeremy Ngendakuriyo yagandaguwe ku wa 5 no mwaka. Jeremy Ngendakuriyo yahamagawe n'abantu kuri telefone bamubwira ko bafise $4,000 by'amadolari y'abanyamerika bakaba bakeneye ko baha amafaranga y'amarundi. Jeremy abitavye yagiye ubutakigaruka. Abo bicanyi baciye mutwara $13 z'amarundi yari afise bongera baramugandagura ikiziga ciwe bagita mu gikungu iri muri zone ya Gihosha mu buraruko bw'isigara ca Bujumbura. Aha batari bake bakibaza nimba iryo totezwa rikorerwa abavunjayi ataco ryo barihuriye ko n'ingingo yafashwe na BRB yo guhindura ukuntu igisata c'abavunjayi gitunganije. Ivyo bavyibaza bivanye n'ukuntu kuva BRB ifashe iyo ngingo abavunjayi baciye batangura gutotezwa. Kuva ico gihe abavunjayi bamwe barugariwe aho bakorera abandi barahagarikwa baranyagwa amafaranga yose basanganywe. Ubuhoho umurindi w'ukubagandagura bikuragaragaza ko abakora umwuga w'ubuvunjayi umutekano wabo bangamiwe cyane. Tumukengurukire na Thierry Bigirindavyi. Inkuru nziza mu muryango wamenyesha makuru w'Abarundi mugenzi wacu Blaise Pascal Kararumiye akorera radio Isanganiro mu ntara ya Karusi yarekuwe kuri uno wa mbere inyuma y'imisi 4 yafungiwe mu gashoki gipolisi mu ntara ya Karusi. Kararumiye yari yahagaritswe n'umushikirizamanza mukuru w'iyo ntara François Habyarimana akaba yahagaritswe ku itegeko rya buramatari w'intara ya Karusi Kareniya Barushi Imana. Uwo mutegetsi akaba atanezerejwe n'inkuru yari yakozwe n'umumenyesha makuru kukunda amafaranga 5,000 by'amanyaburaya nukuvuga miliyoni zirigera kuri 15 mu mafaranga y'amarundi agenewe ama cooperative sangwe akoreshwa. Naho biruko rero uno munsi ubwize wa 91 bamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari mu mvuto. Christine Kamikazi, Agnes Ndirubusa, Terence Mozenzi na Egide Harerimana bafashwe kuwa 22 gitugutu umwaka uheze bagiye gutohoza amakuru y'umusigati ni mu ntara ya Bubanza ahariko havugwa umugwi witwaje ibigwanisho watanye mu mitwe n'abajejwe umutekano. Myaka 15 y'umyororo ni umushikiriza manza buranira leta yasabiye abamenyesha makuru abagiriza gukorana n'uwo mugwi witwaje ibigwanisho nako wari wateye ico gihe. Urubanza rukaba ruri mu mwiherero muri kino gihe sentare ikazoba yaciye urubanza imbere yuko ukwezi kwa mbere guhera. Tuanaye n'amakuru twabateguriye mu gisata c'ubutunganishira hamwe Rukristo akate Burundi rirashira ahabona yonyango ajyagateka k'abafungwa mu mabohero atandukanye mu gihugu. Mu cegeranyo cyajo cyo mu kwezi kwa Kigarama mwaka wa 2019 mushingwa manza Amere Niyongere arongoye akate Burundi asaba ubutungane kugira ibishoboka kugira abafungwa batezurirwe mu kurenguka no kurekura abo bose ataco bagirwa. Tumukurikire. Mu byo twashoboye kubona muri ico cegeranyo mu byo twagerageje gukurikirana hafi kuvyerekeye amabero ndababwiye twarabunye yuko hariyo ihohoterwa rijanywe n'abanyororo. Iryo hohoterwa rero rikagirwa na bamwe mu begereye umugambwe CNDD-FDD bagashaka guhohotera abatavuga rumwe na leta basanzwe barahagaritswe bari muri ayo mabohero atandukanye hama bakiha ububasha bwo kubahana bakabakubita bakabahohotera ubuzima. Ivyo rero bikatangaza kuko kenshi bikorwa abarongoye amabohero babizi ariko ntihagire ingingo bafatirwa. Ikindi naco twabonye nuko hariyo abantu bahejeje igihano baciriwe n'ubutungane ariko bakababuza gusohoka. Ivyo rero bikaba bihonyanga amategeko nk'igitabo cerekeye ingene imanza z'ivyaha ziburanishwa ingingo y'amajana 232 iravuga yuko umuntu iyo hejeje igihano yaciriwe acarekugwa ubwo nyene. Urumva rero byose no guhonyanga amategeko. Ikindi twarabonye yuko hariyo n'abanyororo bagwaye ariko kubera
baba batarigereye ubutegetsi canke bafatiwe mu makartier yiyamirije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza ugasanga abo bose kubera imvo za politike ntibabemerera kuja kwivuza. Kenshi twarabonye yuko ari bagiye barapfira mu mabohero kubera abanse kuja kwivuza. Hama ikindi naco twarabonye nk'ibohero rikuru rya Rumonge yuko hariyo akarusho gatoyi kukungene abanyoro bafatwa ariko ntibishemeye, tukaguma tusemerera tuvuga yuko abo barongoye amabohero boraba ingene boza baratezurira nk'umugwayi nk'umunyororo agwaye akaja kwivuza, bagahana abo banyororo bakubita bagenzi babo bakibubasha badafise. Ivyo byose tukavuga yuko bikorwa abarongoye amabohero ariho bari byerekana yuko babashigikiye. Ikindi naco nuko tubona yuko amabohero aguma arimwe abanyororo benshi barengeye aho bategerekanijwe kubashira. Ivyo rero biratuma naho nyene habihohoterwa ry'abantu, ugasanga haraza ingwara zitandukanye, hama ugasanga abantu bafashwe nabi kandi umunyororo ntihategerezwa gufatwa nabi. Hariyo amategeko agenga ingene amabohero atunganijwe. Ivyo rero tugasaba yuko ubutungane bwoza buracira imanza bukagerageza kudashira abantu mu munyororo benshi barengeye igitigiri c'abatekanijwe gufungwa. Tuje mu gisata ca politike naho umugambwe ngo ntushobora gukomezwa n'abasangwa gusa ahubwo uhabwa inguvu n'abanywanyi bashasha baza kuwinjiramwo. Byo bishikirizwa na Jacques Bigirimana arongoye umugambwe FNL, aho akaba hari ku munsi wa gatandatu mu gikorwa cyo kwakira abanywanyi bashasha. Jacques Bigirimana kongera akavuga ko komite nkuru y'uwo mugambwe izoshikiriza uzo kwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu gerekerezo rya kabiri Ruma uyu mwaka kurikira. Murabonye ko tuje kwakira abanama rimwe nagira nanga kuchesi ko twaguye komite z'umugambe wacu FNL tuzaguye kugira tuzagurire ababene wacu baje bavuye mu makomite y'indinga. Abo bashasha nibo twashaka kuko nta mugambi ukomeza n'abahoro gusa, umugambi mwiza kugurira imiryango. Mbere abandi bake abandi babyikuza abazobanurira abandi n'abandi biza twakura umuryango. Nkaba nagira nakire icesi mu izina ry'umugambwe FNL no mu izina rya komite nkuru y'umugambwe FNL abanama rimwe bashasha. Komite nkuru y'umugambwe izoje gushingwa mbere y'umutangaza uwo abanama rimwe bazo bashyize imbere kugira ngo azoserukire umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Ivyo bizotangazwa itariki zibiri. Tuve muri politike tubaneza n'amakuru mu bijanye n'ubutunzi. Mushikiranganje w'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi yarashikirije ku munsi wa gatandatu vyaranguwe mu mwaka wa 2019. Umushikiranganje Jean-Marie Niyokindi yavuze ko ibikorwa by'ubwo bushikiranganje bwahuye n'ingorane zimwe muri izo akaba ari uburyo buke bujanye n'ubuhinga hamwe n'uburyo bw'amafaranga kugira bashobore gukwirikirana neza ibikorwa by'ubudandaji. Tumukurikire. Les services du ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme se sont heurtés à certains défis. Ibikorwa vy'ubushikiranganje bw'ubudandaji amahinguriro n'ingenzi vyarahuye n'ingorane zimwe mu kurangura imigambi yo mu mwaka wa 2019. Nyamukuru akaba arizi uburyo buke mu gukurikirana ibikorwa by'ubudandaji amahinguriro n'utugorane mu by'ingenzi, bura inyubakwa zabigenewe nk'amazu y'ubushakashatsi n'ibikoresho, hamwe no kubura abantu bakwiye babinonosoye b'ikigo kijejwe kuraba ko ibiva mu mahinguriro bikwije ibisabwa. Mu mezi 3 ya mbere y'umwaka wa 2019 ushira 2020 ubushikiranganje bw'ubudandaji
buzokwisunga ibikorwa bikurikira: gukurikirana ibikorwa by'amasoko no gukurikirana ibikorwa by'iterambere kugira hakirwe abaguzi, hagashigwaho n'amategeko azwi atagira utunenge, gutunganya uburyo n'imigambi y'ibikorwa byo gushira mu ngiro mu gihugu cyose ibijanye n'amahinguriro, gushiraho ibiciro bijanye n'ibihe bigenga igisata c'amahinguriro, gushimangira ubushobozi bwo kugira hashigweho amazu y'ubushakashatsi kugira yige neza ku biba biriko birahingurwa mu Burundi, noneho tworohereze ibikorwa vyayo kugira hinjira amafaranga y'agaciro mu butunzi bw'igihugu, gutunganya neza inyubakwa z'ikigo kijejwe kugira hashobore kuja amazu asuzuma ibihingurwa mu ntumbero yo gukomeza ubwizigirwa mu bihugu bigura ibihingurwa mu mahinguriro y'u Burundi. Pays d'exportation envers nos produits fabriqués par les usines burundaises. Imbere yo gusozera no makuru dukubitire mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, wahoze ari umuvugizi w'umugwi witwaje ibigwanisho FNL urwanya igihugu cy'u Rwanda, Masengiyumva yarafashwe ku munsi wa gatatu w'indwi iheze. Umuhoza Marie Michel, umuvugizi w'igisata c'inyamiramabi, amenyesha ko ubu ari mu minwe ya RIB. Umuhoza Marie Michel amagara rero abanyarwanda bose kubaka igihugu cabo bakareka gutega amatwi abo bose bashaka kuconona. Tumukurikire. Igikorwa cyo kubereka abantu babiri bakekwaho ibyaha bigiye bitandukanye. Abo bantu babiri bakaba harimo Elimane Sengimana wari umuvugizi wa FNL yavuye mu Rwanda mu kwezi kwa 4 umwaka wa 2014, ajya mu ishyaka rya Sankara ryitwa Rwandize Revolutionary Movement RRM, akaba yarashinzwe communication. Wa kabiri yari Mutarambirwa Theobald. Aba bose rero uko ari babiri bakaba bakekwaho ibyaha by'iterabwoba bitandukanye. Bose uko ari babiri barabarimu mu bigo bigiye bitandukanye, bakaba barazanywe rero mu Rwanda umwaka ushize mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2019. Uyu munsi rero kwari kubabereka kugira ngo mumenye ko tubafite muri ya gahunda yacu yo gusangira amakuru ndetse no gufashanya. Ngira ngo muranabizi ko mu myaka yashize byagiye bivugwa ko aba bantu babuze, bishwe n'ibindi byinshi byagiye bivugwa n'ibitangazamakuru ndetse n'imiryango mpuzamahanga imwe n'imwe, ariko murabibona ko batari barabuze cyangwa se batanishwe, ahubwo bari baragiye mu bikorwa byo gusenya igihugu. RIB rero ikaba iboneyeho umwanya wo kwibutsa abanyarwanda kwima amatwi abantu bose babashura mu bikorwa byo gusenya igihugu, aho kubakangurira kucyubaka. Ni nano rero cyo dusozera amakuru turashikiza kuno munsi wa mbere kafatikana kandi abakengurukire mwese mariko muradukurikira naho utaha.